c'est pas possible oya vraiment abantu badutwara nibafume bikubita amakofi nabo bumve yuko ibintu barimwe atari byo oya vraiment narababwiye mbere abantu baritwengera mbona abantu besho kuma bicisha ku ntuzo ndababwira ni bane bamana mumere magabi ibintu byuko abantu batwara bagiye kudandaza bagiye mu rudandazwa ugasanga abasoda abagenero abapolisi bacu usanga bahari n'abategetsi bavyangoye ni udandaza ni mudandaza ibi muzorabe ibyo bizotwegera nataza akaronga ikongo ntanga akaronga mu Rwanda mu myaka yaheze ingene abantu bariko baragwana baca biruka kubera iki araraba mbega amakamyo yanje ibi amamagazini yanje bitamwiki agaca yiruka ibi bintu rero jewe mvuga nti nibafata ingingo yuko ivyo bintu byo kudandaza cyo bivamo ikintu kigira gatandatu ndibatse ikintu kigira gatandatu kiri ari menace ku bintu bijanye na cohesion na limite ni ikintu kijanye nico no kwitereza injustice akarenganyo ni ikintu kibi muri societe aho usanga mu gutanga akazi umuntu aba ari mu mugambwe abari hariya mugabo ntibarabe ikintu ashoboye ikintu mu butungane ugaca usanga umuntu atunganiza ko yatanze amafaranga umworo urumva acabura ikibanza umuntu abantu bagafungwa amaprizo ugaca usanga aruzuye mugabo ugaca usanga ivyo bintu biragoye iyo ni menace ikomeye cyane ibintu bita ama injustice y'uburyo bwose avyara ingaruka mbi muri societe menace yindwi ari unité nationale ni menace ijanye nuko abantu badakora imvoro zituma abantu badakora ni nyinshi mugabo reka mvuge nka zitatu canke zine imvo ya mbere abantu ntibabashira ku gihe ntibabashira ku kivi ababijejwe none ndabahakarorera usanga abagabo ku mabarabara muzogende murabe usanga abantu bibereye ku mabarabara ku marigara hari abantu sisahitsi bamaze kutangura kuborego mugabo babaje bakubwira batereka ibintu turimo stress iratumara tutanyoye nitokunda ko tugira ugaje usanga rero bamaze kuba chronique ibintu by'amagicupa mbe muri biko mushikiranganje yeze kuvuga yuko atamuntu azosanga mu nuze mu restaurant hanyuma je nasanze ibyo bintu byarasi ntibyakunze mugabo nivyo cyo gufata ingingo uri umutegetsi uri umutware uri umusuku iyo ngingo ntije mu ngiro navyo n'umurumva ko ivyo bintu ari kibazo ico ni cyambere ikigira kabiri kijanye nico nyene cyuko abantu badakora urumva ari muri leta beshi bibereye mu rudandazo urumva nabone ntibakora ko bakora ibyabo beshi babibereye muri affaire zabo bigaje urumva bigace bija kuri twebwe bene gihugu natwe nidukora abo dukoresheje urumva bibereye mu affaire yabo bamba barenda bivuge navuze ikintu cyambere liberation de la parole kugira ngo ubumwe bushobore gutsimbatana jense mu rupfasoni udatukanye ko gutukana si byiza no kuvuga nabi si byiza nico gituma nibaza yuko meme na nico bita discours de la haine na yone ari kiri mu bintu bituma igihugu kitamera neza no kuvuga amajambo y'inzankano yiki navyo ndabona ko bigwiriye mugabo twe tuvuga tuti abantu nibaje ku kivi par tous les moyens icya gatatu rero kwiki ni ikintu cy'imishahara urumva murabizi ko navuze kare bavuga yuko ngo leta ivuga kwiguhemba kahita guhemba no gacho uyihinda kwikorera uravyumva nagenda babwire akantu umuyobozi naganiriye nawe nibaza ko ari hirya yejo umuyobozi akomeye ntugura ndavuga izina ngaha arambwira ati jewe ndi umuyobozi urabona ko umuntu akomeye ngaha umuntu asanze mu biro urabona ko ndi ikintu cy'igihangaye kwete ati mugane ndakubwira ngo nkuri 410 ati rero numva 410
jewe muje mu majana na 10 ndiha inzu y'ibihumbi amajana 4 ati utiyumvire mu majana 4 ati gerageza wiyumvire iyo nzahiri ati ntaho ndakubarira ati mugagerageza wiyumvire iyo nzahiri ati rero twebwe naho ndi muri CNDD-FDD ati twebwe turabona ko ibibazo nyamukuru tugira tubivuga bihanze igihugu ati rero nukuri leta idatoye umuti w'ikibazo cy'imishahara ati bizogora gose ko dushobora gutera imbere ko dushikira ijambo kazoza ati nje gituma haguma habi biturire nje gituma haguma habaye ibibazo ati biragoye ivyo rero kugira ngo bishoboke nuko namubucenda mubwira nti rero ntibujya ntibiragoye cyane kuko leta nishobora kuduza imishahara ubutunzi buri uko buri no munsi ntibikunda abizi by'ubutunzi barabizi ikintu bita inflation ikintu bita la devaluation ikintu bita la depreciation na materme en économie akoreshwa cyane mu bagize économie politique cyane n'abandi ivyo rero ni ibintu byerekana cyane yuko ama agrega economique yose cyangwa ibipimo by'ubutunzi mu Burundi byose biri oruje ni ibintu biboneka twese tubona ivyo rero bica bituma hadashobora kuduza umushahara ngo bikunde ntibikunda ko umushahara uduga kubera ico kibazo mejeje kubabwira bica bisaba rero yuko abantu bategerezwa leta muranumva umukuru avuga ngo tuvuze leta hariho leta au sens large na leta au sens figuré aha niko ndavuga leta au sens figuré abi guverinema ni itanga intumbero ingene ibintu byose bigenda mugandi babanza bavuye mu rudandazwa kugira ngo bashira abantu ku kivi bizogora rero ko dushobora gutsimbataza umwe bw'abarundi hariho ubukene butagira uko bungana abantu bavuga ngo baje gukora badahembwa nibikunda ico ni kimwe kigira nindwi je pense ikintu kigira indwi kijanye na menace ari unité nationale ni ikintu kijanye no kudahibiba ikibanza abantu bize iki gihugu hari ingorane do dénigrer les intellectuels iki gihugu kirafise ingorane so kutumva ko umuntu yagiye mu ishuri afite cyarusha abandi nivyo simvuze yuko n'abatize badashobora kugira ico bafasha barafasha muri Etats-Unis hariho kandi agenda mwabo hari abo bita aba autodidact biyigisha akiga kandi akagira uwa mbere ni Ibrahim Lincoln yari yigishije ariga arashika no kuri niva mu avoka aratwara n'igihugu ca Etats-Unis ariko kandi ari mu president ba mbere bashoboye kumarika amateka y'igihugu arerekana ko bishoboka arashiraho ibintu bikomeye sinibuka neza kumengo niwe yagize meme na abolition de l'esclavage sivyo none uyo muzagende muri ubuzima bwa Abraham Lincoln muzagende mu murabe mwese mwarize murabizi muzagende mu murabe uyo muntu yaragize rero abantu batwara hari gihe uza wumva ngo baragowe je ne sais pas ibintu nk'ivyo ntibisigura yuko waragowe ucurundira kwikumakumira ko byose eka ahubwo ndavuze ntibaragenda bigire kuri Abraham Lincoln ivyo yakoze kandi nakwe ko we yigishije kuva akiri umwana akiri muto ateba aragira nico gituma burya muri Etats-Unis muzogende murabe burya barafise des universités zitanga amadoktora y'abantu bagize ico bamaze muri societe ico bamaze mu gihugu ivyo bakoze kandi batigeze bagira crisis normale universitaire muzogende mubaze muri Etats-Unis mugabo twebwe umuntu babwevariwa pare ibintu d'une manière partisane et pourtant Etats-Unis muzogende murabe uno munsi c'est la première puissance au niveau mondial
yerekana ko ibintu byose bishoboka. Murabona yuko icyo bashatse ku isi ari cyo kiba. Ibyo rero nibaza yuko kugusuma modele nziza nta kibazo na kimwe birimo. Gusuma modele nziza nta kibazo na kimwe kirimo. Rero ibi bintu by'abantu bize bagomba guhabwa ikibanza. Ibi rero bica bijana n'ikindi kigira kabiri kuko icyo kintu cindwi ikintu kijanye n'abantu bize baguma bagenda. Eheraba abametse abaganga, eheraba abarimu n'abandi. Ibyo bintu ni menace ikomeye. D'abord au développement et partant à la cohésion. None leta iri kwikuriki kwibi bibazo ko mbona umengo na gacerere. Izi menace rero zose mvuze n'izindi ntavuze ko ni nyinshi, ni bintu mbona yuko mu by'ukuri bigomba kwicarirwa kugira ngo dutsimbataze ubumwe bw'abantu. Nyamba twipfuza yuko Uburundi bushobora kuba un pays paisible kandi birashoboka. Mugabo nagira ngaruke mu guheraheza ku muntu yitwa Bagaza. Nkuru nziza yaramuvuze aramutanga ko reference kandi ni byiza. Ndayishimiye president actuel aramutanga ko reference utegetsi maruvuze amutanze ko reference. Mugabo rero ikintu jewe ntemeranya nabo ni kimwe, baza bidoga. Mwarumvise umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga, yaciye atanga akarorero k'abantu bo muri leta yazanye umugambi w'amavoka, hanyuma atanga akaravuga ati kuri Bagaza ati mugabo jewe ati simwa imyaka 2 none administration nibo, inama y'amateka nibo, bakuru bashatse bashiraho bagombye. None ivyo bintu kweri mwumva ari ibintu vyumvikana yuko umuntu ntuwaza kwidoga, none yidoze rufitira kidoga, ubundi muntu nciye hari akidoga finalement bica bigenda gute? Tweto mu bisanzwe umuntu atwara tumukeneye kwinyishu, turumvikana umuntu atwara tumukeneye kwinyishu, tumukeneye kwaza tubwira ngo nakayakoze nabi mukure uza n'undi abikora secret, mukure muza n'undi abikora. Reka ngaruke ku bintu nka 5-6 bya Bagaza. Bagaza baramutanze ko reference, ni byiza ko Bagaza natwe tumutanga ko reference. Bagaza igihe ciwe yabanje gufata ingingo ya mbere yo gukura ubugerego. Simvuze ko ibintu byakuri Bagaza byose byera, murabizi ko hari ntwaro ishimikiye ku muryango bakurana mugabo bageze amakuru mugabo barakora wari umuryango. Hanyuma kandi hari n'ikibazo c'intara n'ubwoko n'ibindi byaraboneka byo ntivyigeze bivaho mu by'ukuri, kuko ni nayo mvo yatumye ibintu byose byononekara. Urumva mugabo rero jewe nagira ndababwire yuko ibintu Bagaza yakoze cyane mu by'ubutunzi ari ibintu byo gufatira ku mu by'ukuri. Murumva ibi bintu byo gufatira ko Bagaza yakoze, ubwa mbere nico kintu ni ibintu bijanye no gushira abantu ku kivi. Bagaza yarashize abantu ku kivi cyane ku buryo atamasaha y'akazi akabara nakamwe kabakuguruye. None ivyo bintu habuze kugira ngo abatwara no munsi babikora, barabivuga nanimwe bikurikiza. Uri gukumushikira nganje ari n'uwari mu gihugu yigeze kuvuga mugabo byarase ko ivyo bintu bikorwa. None habuze iki abantu babashire ku kivi bakore. Navuze ko abantu usanga baborewe mu gatondo ukamengo nibisanzwe. Ico ni cyambere. Kindi kigira kabiri Bagaza yakoze, yarabujije abantu ko baja mu rudandaza. Umufonctionnaire wa leta, umwari umuganga, soda, umupolisi,
aba magistra abaho cadre de l'etat bose carazira yuko abo bantu baja mu rudandazo. C'était interdit. Hariho n'ikindi cyari carabaye buya carazira ko mu magistra yicarana n'umudandaza mu kabari carazira mugabo buya nishushushe muragenda murahata simvuze ngo nibicarane mugabo hagomba kuba ivyo no kwita amanorme kugira ngo service public yitwa service public nyene. Ikindi kintu kigira gatatu bagaza yakoze gihambaye ni ikintu kijanye no gushira imbere abantu baciye ubwenge. Bagaza muzobazi afise yagize umugambi yaca arondera umurundi suivre critère uyo muntu atahari yaca arondera umudagi akarondera umushinwa akarondera umurusiya akarondera nawe yamukura hari hose uco bapfana yarirezere none ivyo habuziki mu Burundi guzo bintu bibi habuziki twebwe urabona nabo twiko dufise uno munsi baguma bigira kandi muri CDFT baragendaga izi mwari mubizi mugende murabe imiryango yabo benshi bose nta nibaki bari ngaha bu. Hanyuma tugira ikosa rikomeye aba diaspora dufata ko mengo nabasi b'igihugu bose sinzi kuvye mwabibonye burya bijye byo gushira muri constitution yuko ata muntu afise double nationalité azokwagisita ku bintu by'igihugu hejuru byavuye ku kuntu babonye abantu baciye ubwenge bababwiye bati ntibishoboka bigaca bijyana rero n'iki kintu navuze cyo kudenigra cyo kudaha ikibanza abantu bagiye mu ishuri. Ibyo navyo ni ingorane ikomeye navyone. Ikindi kintu bagaza yakoze cyanyuma mwashabwira ngo kuko ni byinshi nitwo biheza. Ikindi kintu bagaza yakoze gihambaye catumye ubutunzi buduga yarazanye ibyo twise amashirahamwe aba ayabigenga canke ya leta acarashiraho n'ikintu bise amaprojet araregionaliza arafata ibintu vyimburwa muri regie canke iriya baragira niyo havutse ibintu by'ama SRD n'ibindi rero jewe novuga yuko bagaza c'est un modèle en matière économique mugabo murabona neza kubera ibintu byagiye biraba by'intambara ibintu byose yakoze byinshi urabona ko byasambutse n'ubwo bisambuye ama societe menshi yarugaye mwebwe muri bwa ya societe nka Reteri di Burundi muri buka ama societe nka Seruko muri buka ama societe nka Verundi hariho n'izindi nyinshi cyane ziba privé public hariho n'aba privé ndibuka nka societe yitwa Imac yakora ama PVC n'izindi societe nyinshi zabayeho hariho n'iyitwa Fabri Plastique mbega nawe nikiba ika zakora ibintu by'amasashe n'ibindi ibyo bintu byose amwe n'ayaba privé ayandi n'aya leta nizitugaye zisa n'iziri mu bitaro sizibona ko ziri kumfira ibyo bintu rero tubona ko mego ni ibintu bisanzwe dituno sibisanzwe yemwe sibisanzwe ditu tugomba rero kwiyumvirira hamwe ibyo bintu byose bituma haba menace y'ubumwe bw'abarundi tukavyiyamiriza kure ibyo rero bishoboka n'ubunagenda bisubiremo burya bajya abantu bari imbere yacu badutwara bajya n'abakozi bacu nico gituma navuhereye ku cyambere ca liberation de la parole n'abakozi bacu bajya rero ico ukora kiza kubabwira nabi mugabo kubabwira ukuri ushobora gutuma igihugu gishobora gutora mitende birashobora gufasha mugabo ntituze turabeshana ngo turiko turatera imbere turiko turavansa ariko tutariko tuvuga ibintu bijanye n'ukuri
ivyo ntaco biza ngo bidufashe. Rero jewe novuga yuko la cohesion irashoboka, ubumwe burashoboka mu Burundi. Hanyuma kandi ngenda babwire burya mu bantu bato bato, twebwe bato bato burya nta kazo dufise, muzogende murabe ivyo bintu ubibonera mu manza ziba muri societe, aba mariage aba ingene abarundi bafashanya niki urabona ko ubumwe hagati y'abarundi atakibazo. Abantu batwononye n'abanyepolitike, abanyepolitike aba yemwe abanyepolitike nibo bankwezi z'amarere. Turasabye mu byo bakora bo mwashiremwo ico kintu ca ethique politique na la morale. Ivyo bintu cyane mu majambo bavuga, navuze ibintu bya discours do hene, mugende mwumvirize mu biganiro biba isiela. Siri turabona ubu uya le monde actuel ratandukanye na monde ya kera. Turi dans un monde numérique actuellement. Umuna umubuza kuri libérer la parole, arayilibera pare inivwa upari nota. Uramubuza ko avuga aciye dande kano nkuba kanyangira ko mvuga kuri televiziyo y'u Burundi. Oya mugabo baranyemerera kweri ndabona ko bakangora. Mugabo bakibagira ko ushobora kuja kuri YouTube bakakurikirana n'abantu ibihumbi amajana 5 miliyoni 3 bakavyibagira. Abantu rero nibagire un canal officiel de communication, hanyuma dufashanye twese kugira ngo igihugu twese nta muntu numwe akundi igihugu sumbu nega zo kubesha. Jene mandabibona ntuzanya buye yagitwara yavuga ngo yita bari mwishamba ngo nabasi b'igihugu n'abantu biwe. Nimuvyibuka wabo bansi b'igihugu je no sais pas quoi ikiki. Mugaba kibagira yuko intwaro zabo za kera nabo zirirwa zirabahonyanga zikagira amakosa atagira kwangana. Baravyibagira. Mugabo gaca biyita kubera bafise ubutegetsi hajya buje niyo mbari yafata igihugu. Urabona ko bamwita ngo n'umwansi w'igihugu hajya gifata ahamwese bamwirirwa murakoma amashi. Ndabesha niko bimeze bamwirirwa murakoma amashi. Ariko abatwara je nshatse kwipa ku batwara no munsi nibaje ngaho ngo berekane kumenwe niba kuri gusumba abandi. Oya nta muntu numwe ari mu gihugu ngaha atifuza igihugu cogira amahoro, nta numwe. Umwese muri hano n'umurundi hariya Nyarucari hariya ayi yipfuza ko igihugu arimo cogira amahoro, agakora ibintu byose cogira amahoro. Suko ufise ni place de pouvoir ucamva kumenya uko igihugu gusumvya abandi. Oya mugira ngo umenya aho tugeze, genda ngaha kwibarabara, genda ngaha mwibarabara, ugende n'imodoka, ugende n'amaguru, ni ucubona neza abantu bitwa ko bari imbere y'abandi bameze. Urabona baragize passage piéton, muragize muraba nta muntu numwe yiswe umukuru n'ikibazo gikomeye arakugonga ukagiramo aje mu passage piéton. Ni ucubonera a quel niveau ibi bintu by'ubumwe. Ubumwe ntibushoboka ahantu abantu bafise umwina ntibikunda. Ubumwe ntibushoboka ahantu abantu bafise umunoho, ahantu abantu bafise inda ndende ntibishoboka. Ubumwe ntibukunda. Ubumwe bushoboka aho umwe yishira mu kibanza c'uwundi, ni umwe bukunda. Ivyo rero abantu bagomba kubifasha no kuja imbere yavyo ni abatware, nibo bagomba kuja imbere y'abandi bakumva yuko umutwara ashitse imbere ya passage piéton arindiye no ku mirongo nibatonda. Hari abantu bashobora ko batotonda kubera ari umukuru. No ikibagiwe cyo no kubahiriza umwanya. Nta mukuru abakuru umenga bababujitwe kubahiriza umwanya. La question du temps dans ce pays ntibaho. Aratuma ko inama n'umushikiranganje agacegwa amasaha 3. Urumva turi muri kijana ca kangahe umushikiranganje agacegwa amasaha 3 kandi ntasaba imbabaza abantu, ukabego n'ibintu bisanzwe. Ndamushimira president kweri kwico kintu. Niwe muntu we president turi mu Kayanza ku munsi mukuru wa diaspora il y a 2 ans. Yamaze iminota 25 mu modoka arindiriye abantu mu modoka yaje mu modoka arindiriye abantu ko bashika. Je narinze ngo arabamara mugabo bashico gihe nta n'ijambo rimwe yavuze kweri. Murashobora kwibaza umuntu agacegwa amasaha 2 ari umushikiranganje agaca yumva yuko atoshobora kuvuga
hari abashikanje bamaze kubitugira nka 3-4-5 je ndabibona aba bantu barose amabanga bayakwiye canke bapfuye kuzatamura gutyo oya babazana mu bintu batazi ivyo baje bane ba mama ibi bintu ni ibintu bihambaye cyane umuntu agiye imbere y'abandi amenya ko agiye kwikorera umuzigo n'ibibazo by'abane gihugu niko bimeze ibi bintu rero nibumve yuko tudashobora gukomeza ubumwe ibyo bintu bituma umwe bukomera bitabanje gushigwa genda byita le préalable de la cohésion le préalable de la cohésion donc ibintu ngombwa fatika ko byose byo kugira ngo ubumwe bushoboke nivyo byose meje kuvuga bishika kundwi nivyo bagaza yashoboye gufatirako burya ivyo gihugu gendera kuno munyamamona tugihema ivyo bintu byose birimo mugabo sinzi muri bukanuzanye ariko aravuga Gervendera ko buca ngo bashe ngo ibintu bibagaza nabone yarabivuze ngo ibintu bagaza ngo yakoze ngo nkeka batari bwiye ngene baryisima muravyibuka ngo ibintu vyiwe yakubibaze ngo byari bikomeye ngo mugabo we ngo ntibiramba ngo cyane ntibari bwiye ngene baryisima ivyo rero bivuga ko me blague mugabo utwara il faut des décisions nababwiye ko ibintu vy'iterambere ata demokrasi oya urakora canke nukora erega ni nkinda inda urarya canke urapfa niko bimeze urarya canke urapfa nibindi rero nibituvuga vy'iterambere urakora canke urakena ni bibiri uhitamo gukena canke uhitamwo gukora ivyo mugabo navuze abadushira ku kivi ni leta nabadutwara nibarya abantu bavuga ko bakunda igihugu mu gukunda igihugu n'ugikunda n'umuntu wanu ugikunda kubera ugitwara ntugikunda kubera kuracamura ko ivyo gikurako oya ugikunda kubera uri kurakora ibituma igihugu kiba amahoro nubona n'amarakoro none nk'umuntu ashobora gusigura muri 2026 igihugu kitagira amatara kwibarabara amatara beferuje igihugu kitagira amakamera de surveillance ibintu byanuze en 2026 kwe mwibuke igihugu kitagira maradar kwibarabara ndege nico cyonyine muri Afrika jewe ndagenda kwere nico cyonyine ntare na hamwe dusubwe na Kongo kwera ha yama mu ntamba c'est pas possible oya vraiment abantu badutwara nibafume bikubita amakofi nabo bumve yuko ibintu bari mwatari byo oya vraiment murakoze urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorerayo cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira.